muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi haribonekeza ubukene buvuye ahanini kw'ibura ry'akazi ry'ugwaruka, ubukene turutse kw'iduga ry'ibiciro, eka noneho twohava tuvuga yuko muri rusangi ubwo bukene bwibonekeza. Ivyo rero bikaba biriko biragira ingaruka mbi ku nkumi n'imisore ba kino gihe, aho usanga batinya no kurushinga. Abasore ugasanga baratevye kurongora bitwaza yuko ata buryo bafise. Abakobwa nabo ivyo bigatuma bateba kubaka kubera bobo bagomba yuko baja ku muhungu bipanze. Muri rusangi niko bimeze, kandi Barundi ntibarira busema, umuhungu yategerezwa kwipanga imbere yuko arushinga. Imiryango nayo nyene ntivyorosha, cane cane imiryango y'abakobwa baragira bati ushobora kuja kuri urya muhungu ataca afise, dukeneye urubanza rw'iteka. Ivyo rero abahungu batari bake bikaba bitaborohereza. Nivyo benshi baritwaza yuko ata buryo bafise kugira ngo barongore. Mbega none twohava tuvuga yuko habura uburyo canke haba habuze urukundo rw'ukuri? Ubwo buryo none bwokora urubanza rwa mariage rukaryoha bwoba bungana gute? Hariho abagira devi y'amamiliyoni n'amamiliyoni, miliyoni 10, miliyoni 8, miliyoni 6, miliyoni 5, miliyoni 3 kumanuka. Ariko none urubanza rukozwe n'amafaranga menshi niko ruryoha? Mbega vyoshoboka ko ukoresha amafaranga makeya baho kandi urubanza rukaryoha? Hari kategori z'abantu bakora mariage. Hari abakorerwa mariage n'abavyeyi, hari abandi bakorerwa mariage n'abagenzi, hari n'abandi bakora mariage bivanye nabo. Uravyumva? Bobo ku gatwe kabo. Ati hari abakorerwa mariage n'abavyeyi, abo bariho wampaye inka. Ushobora kuba udafise ayo mahigwe. Ati hariho n'abandi bazikorerwa n'abagenzi. Yego urashobora kuba ufise abagenzi ntavyo mpariye. Atariko hariho n'abandi bikorera mariage ubwabo. Bagira bati twironderera uburyo buzova muri twebwe dukora urubanza. Voilà, nkiri ngaho nyene wewe wiyumvira yuko ari bande bazogukorera urubanza? Abo rero twari muri kategori yo hasi, twategereza kuvyitegurira twenyene. Atugo rubanza twategerezwa kurwituna ko twebwe twenyene. Birumvikana neza ko aba bantu bafashanije urubanza, naho urubanza ruza kubera nibo bahidekoreye, birinze gukoresha amafaranga ya decor. Bati ivyo turavyikorera. Amalanterne n'ibiki basa amatara abindi hama mu bantu aho twagiye turashira ibitambaro n'imigano, nitwege twavyikoreye. Twagiye vendredi mu 22h tuhava 4h, turaza turi babiri n'undi muntu umwe yadufashije. Turataha, nategereza kumutwara saa moya, ni jewe nagiye kumutwara muri saa. Apana vya bindi abandi bantu usanga ngo afise umuntu ngo muri kubashize muri komite aje kunone. Ndagiye kumutora, ndamutwara muri salon, aragenda. Urumva kandi ku modoka yiwanje urumva sinari ku amadepense y'imiduga itandukanye. Aha ndazi ko hari abahava bitwaza ngo none ko je ntoba mfise imodoka. Oya, hariho ukuntu woshobora gukoresha uburyo busanzwe gose. Abantu bize ekonomi nibo bavuga ngo il faut minimiser les dépenses pour maximiser les profits. Bavuga ngo woraba ugakoresha uburyo buke kugira ngo ugwize inyungu. Abenshi rero bageze muri ico gihe bihutira gusohora amahera, ariko ntibiyumvire ivya kazoza, ntibiyumvire inyungu za kazoza, ntibiyumvire cane uko bazobaho muri kazoza. Madepense bariko barambaza ibyo twokora, ndababwira mukuremo ikintu citwa imiduga, gukota imiduga. Ico kintu sindashobora. Si uyu munsi sinofata TI canke RAV4 hama nce mvuga yuko kubera ari ku munsi wa mariage ngendeye muri Range Rover. Je n'ai jamais touché kuri Range Rover. Ntayo nzi. Sinzi n'ukuntu nagira nje gutora ikintu ca 500,000 million juste pour umunsi umwe, kandi sanzwe mfise imodoka. Ndababwira jewe imodoka inzu umva nta modoka zoko. Abavyeyi b'ikinone gasha
basanzwe ari jewe ndabadeplasa basanzwe bideplasa ya modoka ye mwabonye sana yarampamagaye arayibona nakuronka imodoka sawa ndayibonye ndavuga iyi ni ifoto gusa ashaka yaratutwaye gatonya turafata ifoto then namubwira ati twara wakoze cyane byaheze. Ndabasabye mwitegereza ingene bari baberewe aba bantu bebasha abantu ko tubona bari baberewe sana na style zigezweho. Urubanza rwa gwatwaye amafaranga ngahe rwa gwatwaye nk'imiliyoni nka zingahe? Twebwe babiri na pare na marene bose bagiyemo nka 200 miliyoni. Ati twese hamwe nta bihumbi 200 iyo mariage yatwaye. Mureka kora ico giharuro twumve. Bon, jewe yari ya maître yari 7500 22 yari aho miliyoni mètre donc le mètre il y a 5000 donc un demi ça fait 7500 22 yari 15000 ipanda non chaque année vous avez 20000 urumva ibirato nabiguze 15000 naho kandi byayukishaje ça miwari hama ikindi chapeau nayiguze 10000 amarori naguze 3 bar yaje amarori ubona umengo ne ata naguze 3 bar nta kindi ibintu naguze yari amasocks naguze 4 pantaro yo muri état civil naguze 2000 francs ishati niyo naguze 15000 même twaziguze 15000 ipantaro yo muri état civil namuzi gato niyo yaguze nambari 20000 batari 25000 nayo ibindi impuzu yari imetero ya mariage yari ijipo n'ishati n'ubu abandi bambaye ikanzu normal wewe yari yambaye ijipo n'ishati urumva yaguze mustikeri umengo ya 3000 mètres 3000 mètres hanyuma igatisi yo hejuru ikamugura 2700 mètres tugi yari 2600 ubu niho bagize 2700 ubu yari 2600 Erega kwambara neza ukabegwa ntibivana nuko izo mpuzu uba wambaye ziba zingwa amafaranga menshi ziba zizimvye. Umuntu arashobora kwiyambarira agahuzu aguze muri Vayura ugasanga yaberewe vyadanje kugusumvya wewe waguze impuzu mu magaleri akomeye. Bega none abantu bari batumiwe muri ugo rubanza bari bangana iki? Twegereza bari baki yari en tout cas yari hors norme parce que tugenda gukoresha invitation d'abord kagenda nakoze design ndayikorera challenge ya mbere twagize nuko muri iyo abantu bari bakije ibintu byinshi ko nta bavyeyi bari banditse hari yanditse ko amazina yacu abavyeyi barabendise no yari twebwe turabendise muri mariage yacu tumaze kwitwara muri Mex baratubwira turababwira turashaka ka umutwe privé 100k batubwira no mango ni 4 ça ibe kwesa ko yabaye ukunda vyisi abantu mbeje handi narambaye cyo. Mbega mariage yakoreshejwe amafaranga nkayo abantu boba bayakiriye gutega wampaye inka? Le sentiment yari wow urumva kubera yuko tugiheza dine twara feedback ya mbere tugifata telefone twaciye dusanga ku marezo sociaux ama statut abantu dusanga ama message aruzuye abantu ngo mwakoze ibiri biri n'iki abiki ariko turavuga ati wow nashimwe ariko donc l'idée derrière ça ntazi ariko peut-être twuguruye inzira z'abantu benshi zo korosha aho ubuzima. Urumva aba bantu ico babigiriye ntibakivuze ariko ngo barashimiye Imana baragira bati ivyo ari byo vyose twugururiye inzira abantu batari bake mu ntumbero y'ukorosha ubuzima. Korosha ubuzima wampaye inka. Ibi vyiyumviro nasanze ari ivyiyumviro bizima gose. Mbega yemwe aba bantu boba bakundanye bafise ibihinda mu nyumvire hoho wabatanguye gukundana ryari?
twakundanye muri 2008 dutanguye universite. Rero ico gihe twava ku ishuri muri Asiatique n'amaguru, we aba muri Asiatique nyene hafi y'ishuri, akamperekeza muri durage yose gushika ngaha muhira, hama nanje nsubira kamuherekeza. Umva yariyo maje twakora kugenda n'amaguru kubera ataburyo bwari buhari. Rero turavuga rero ko twakundanye kera, imiduga ntaraguduga nawe umva tutafise uburyo n'ibiki. Nukuvuga ngo bakundanye bakira abanyeshure ataburyo bafise, aho hantu hose bahacomoka n'iguru. Reka tubikore genre suite, reka tworoshe. Urumva baragiye inama bati dutegerezwa korosha ibintu, dutegerezwa korosha ubuzima kugira ngo twereke abandi yuko bishoboka. Voilà, bo bifatiye amafoto bari kuri taxi vero, aho abandi bafata ingendo n'ingendo baturira igitoro ngo bagiye gufata amafoto, bobo ntivyarimo. Noneho ubu igitoro murazi ko gisigaye kigoye. Ubu wogikurahe? Mundabire izo poster z'abantu bariko barorosha ubuzima. Raba ingene bari baberewe, raba ingene vyari biryoshe. Ubuzima iyo ugomvye kubukompirika burabakompirike kugira nyene twari twafuje. C'était ça l'idée yo gukora ibintu muri service. Ati rero twebwe twari dufise intumbero yo gukora urubanza ruciye bugufi. Uno munsi tugarutse kuri rya jambo ryo kwicisha bugufi. Ibintu biriko biratugora muri no misi kubera tutagomba kwicisha bugufi. Mu majambo makeya mbona umengo kino gihe ntihagoye uburyo bwo gukora mariage, ahubwo hagoye kuboneka urukundo gukuri, urukundo rudashingiye ku maronko. Ndemeza yuko ahari urukundo vyose bishoboka. Umusore n'inkumi imitima yahuye nyaguhura, bohava bitwaza ko base gukora urubanza kubera babuze uburyo, ntibishoboka. Ahari urukundo umukobwa avuga ati niwaba uryama ku giti jewe nzoryama ku giti, niwaba uryama mu mwobo nzoryama mu mwobo, niwaba ufungura ibijumbu nzorya ibijumbu. Voilà, urukundo gukuri. Rero tube tureka kugira ivyitwazo, ahubwo tureka kugira amamari. Barafashe mwico gihe ubwo rugo rushasha ruzotangurana umunezero. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu ataraja mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi.